kare jewe nari nsanzwe ndi umuntu yirukanka nkarondera utuntu abana bafungura nkadanaza uturengarenga udutomati ni ukuvuga uwo munsi nagiye byagenze neza sinabura umwana ntiyabura icyo arya ntiyabura icyo yambara ariko ubu yamaze umwaka ngaha ni ukuvuga ibintu byarahindutse abana baca babaho nabi no kwiga ntibashobora kwiga neza ubona umuntu w'umumama namwe amaze nk'umwaka hanze haba hari ikintu kibuze kinini mu muryango nk'ubu kuva ushika ngaha nturigera usubira gutaha muhira na rimwe oya je kuva nshika ngaha sindagera uyu mwaka wose uraheza utarigera usubira muhira kubera Christella ari akana gatoya udusi twe tutari bwakomere bacamushiramo yikateteri ni ukuvuga rero ni yikateteri iragoye no kuronka ntimaga tuyirondere nk'umuntu ashobora kuyidufasha hanze igacishika ngaha yazimvye nk'ubu twaka iriyo batubwiye ko ishaje bariko batwaka miliyoni 2 kugira bashobore guhindura iyi yindi no kuvuga iyi ringa ni kateteri niyo bamugirisha niyo bagirisha mu kugira dialyse ni ukuvuga rero ubuye hariho umwe n'inusu bayashitse nkino n'amajana 5 kuyishiramwo usanga rero maze umwaka ngaha aye n'uburyo buca butugora twe ikintu twasaba umuntu yoba bishoboye nk'umugira neza yoshobora kudufasha tukaronka iyo katetere hama bishoboka hagize nk'umugira neza adufasha yoshobora kuronka akaza nko muri ivyo bigo akadufasha nk'uwo babazi naye canke nk'uwo bariyo yoba twumva akashobora kwakira umwana ko batubwiye umwana amaze gushika hanze yuko vyoroshe hanze umwana we munsi y'imyaka 18 aronse ahashikira mu gihugu kiraheza kikamufasha kikamuvura ego urakumbuye ku ishuri none mbega cyane rwose uyu munsi nagendereye ibitaro vya Prince Regent aho naje kuganira n'umumama arwaje umwana ngaha yagize insuffisance rénale bakaba bamaze igihe kitari gitoya musho kwimvira igituma nahisemo kuza kuganira n'uyu umumama iyi ndwara ubundi akenshi sinovuga ngo igwara abantu bakuze gusa mugabo ahanini umenga ni indwara y'abantu bakuze bigiwe haruguru ariko uyu mwana mubona ngaha yitwa Christella ni umwana akiri muto plein de vie afite ubuzima bunini imbere umwana w'imfura mu muryango iwabo umwana w'imfura mu bana 4 bavukana akaba ari n'umwana yarasanzwe ari umunyeshuri uwo mwana arakeneye ubufasha butandukanye mugabo wavuga ko tuvuga ku byerekeranye n'ubufasha nashaka mbanze mikaze mama wiwe aturamutse tuganire idondora bariko baratwumviriza ntashobora kuganira yego nashaka kubaramutsa je nitwa Hishimika Joseline abandi umuvyeyi w'umwana yitwa Iteriteka Christella akaba yarasanzwe ari umunyeshure yiga kuri quartier mu Kinanira akaba yari umwana kare yarafise ubuzima bwiza akunda kwiga imbere yuko ataragwara yari imfura mu muryango niwe yafashe abandi bana batoyi biwe akabajana ku ishure akongera bakagarukana yego barashaka kutubwira ni umufite abana bangahe mubahehe kugira ngo nuba wumviriza canke nuba babazi canke nuba batabazi abanze yumve ingene murafite umushinga nahe bimeze gute twe tuba ku Musaga ahantu mu Gitaramuka yego niho dusanzwe tuba ndafise umushinga ntahe nkabafise n'abana 4 yego nabwiye ko Christella ari bari imfura mu muryango yego murakoze cyane tubwire rero mu majambo make Christella avant yuko agwara yarameze gute byari bimeze gute yari umwana ameze gute mbega yavutse agwaye afise amagara make yari umwana canke atyaje akuze byagenze gute Christella yari umwana w'imfura mu muryango Christella yari umwana akunda kurira abandi bana batoyi biwe no kuvuga Christella agiye ku ishure yategetswe kubwira abandi bana yuko bategetswe kuvyuka bagenda bamfashije Christella yahora agenda akubuye batoyi biwe bakoza ivyombo hamurira gaheza akabajana ku ishure akabwira ko bategerezwa kwiga kubera ariho hari ubuzima akama misi yose yitwararika ibintu byo kwishure akitwareka n'ibintu byo muhira yarasanzwe adakunda no kugwaragurika cyane none byatanguye gute ko atangura kugwaragurika byaje gute byatanguye mu mwaka uyu Christella yatanguye kugwara
muri 2003 niho yafatwa n'indwara ya malaria 2003 yari bwabeho 2023 2023 niho yacagenda twacafatwa na malaria ndamujana kwa muganga kuri clinique yego hama baramuvura baraheza turataha mu nyuma aguma bandanya agwara ndamujana kumuvuza bakambwira yuko atangwa arabona iyo bagwaye batora ama negative gusa nico gituma rero mu bisanzwe yari umwana akunda kwiga yanatera imbere no kwishure kuko yiga mu windwi hama ashitse rero niho naca ndamujana kwa muganga ico gihe ca malaria oya igihe ca malaria yaragiye turamuvuza arakira arataha ari umwana ameze neza afise ubuzima bwiza ariko mu nyuma yaciye aguma agwaragurika nkamujana kumupimisha ndagira ingwara batora yego niho yateba rero akaja aja kwishura avuye kwishura izi minsi agwaye acara dusanga yuko tumuzanye kwa muganga acatubwira yuko agwaye amafyigo yego uratubwiye yuko byatangiye mu 2023 mwoba mumaze igihe kingana iki ngaha bigenda gute bamuvura gute bamufasha gute twe igihe twatanguye kuza itarike 18 z'ukwicumi mu 2024 muramaze mugira mukwiza umwaka ego turakwije umwaka ngaha ego atushitse abaganga baradufashije baratuvuza ariko baratubwira ati aya mafyigo yiwe bisaba yuko tumujana hanze nko mu Bufaransa mu Bubirigi canke mu Butaliyana kugira ngo bamusubirize amafyigo kuko ngo aramaze kumera nabi amafyigo yiwe ego ibavuga mugabici ikiba cabiteye batubwira yuko yoba ari ibintu bibi yoba yarariye cyangwa akaba ari iyo malaria maltraité gusa ntibabibona neza mu bico babona nuko amafyigo yamaze kononekara bisaba kuyasubiza kuja hanze kugira aronka yandi mashasha yego urumva rero wari uri kurambwira ko mwinjiye mu mwaka uheze mu 2024 hama baramuvura muca muguma ngaha yinjiye yaremvye canke vyavuye bigenda nta koyoko na kamwe arigera aronka mbega insuffisance rénale irakira bigenda gute ababarahe agiri ingorane he yego nukuvuga igihe twaza yari yavyimvye umubiri wose n'isura yari yayihindutse ntwashaka no kumumenya umuravye naje naramuraba ndumuvyeyi wiwe nkabona ko yahindutse cane ariko dushitse ngaha baradufashije baciye batubwira ikintu ca mbere batangura gukora yuko bamugirira dialyse baciye batangura bamugirira dialyse nukuvuga rero iyo dialyse ni ibintu nyene bamufasha muri uwo mwanya kuko urumva ikintu cihutirwa uwo mwana boshobora kumufasha no kumusubizamwo amafyigo iyo dialyse ntugira be baramufasha yuko tworonka nk'umugira neza yoshobora kudufasha yego bari batubwiye yuko hanini ngo turonse umuntu amwakira aba mu Bufaransa canke mu Butaliyani canke mu Bubirigi ngo byotufasha gusumba kuko bavuga umaze gushika hanze yuko ngo umwana ari musi y'imyaka 18 yuko byoshe guca bamufasha ari musi y'imyaka 18 ego bavuga ati ushitse hanze uri umwana mutoyi ari musi y'imyaka 18 ari prioritaire bacatubwira ati gerageza murabe mudodore murabe nk'umuntu yoba ari umugira neza ashobora kwakira uwo mwana kuko amaze gushikayo biroroshe hari igihugu kirashobora kumwakira ego dushaka rero utubwire mu majambo make mubigenza gute mbega uyu mwana akora iki mu mufata dialyse bifata uburyo bungana gute kugira ngo bamugirire dialyse kangahe mu ndwi turashaka kumenya ingene vyo bimeze ni ukuvuga kare jewe nari nsanzwe ndi umuntu yirukanka nkarondera utuntu abana bafungura nkadanaza uturengarenga udutomati ni ukuvuga uwo munsi nagiye byagenze neza sinabura umwana ntiyabura ico arya ntiyabura ico yambara ariko ubu yamaze umwaka ngaha ni ukuvuga ibintu byarahindutse abana baca babaho nabi no kwiga ntibashobora kwiga neza ubona umuntu w'umumama namwe amaze nk'umwaka hanze haba hari ikintu kibuze kinini mu muryango nk'ubu kuva ushika ngaha nturigera usubira gutaha muhira na rimwe oya je kuva nshika ngaha sindagera uyu mwaka wose uraheza utarigera usubira muhira none abana bica bigenda gute baca babaho gute abo bandi batoba bari ngaha nabo
abana ni ingorane, ni ikibazo cyane. Hari ikibazo kinini, ikibazo cy'uburyo, ikibazo cy'ingene baja ku ishure n'ingene bagaruka n'ibintu bafungura. Urumva kare ko naho rero naho niruka nyene nkabafasha nkarondera utwo bafungura. Ubu rero ni ikibazo cyane mu muryango. Ubu hari ikibazo. Bamugirira dialyse kangahe mu ndwi? Ego bamugirira 2 mu ndwi, ni ukuvuga ku wa 2 no ku wa 5. Ariko rero leta iradufasha nka solidarite iradufasha, araturihira ayo masiyanse baba ariko aragira. Ubundi batabarihiye dialyse kugwa ku mahera ngaha? Ni nka 350 000 par séance. Ego. Mugabo urumva wewe ntuzenye Christella araronka iyo solidarite irabarihira bakamugirira kangahe mu ndwi? None batugirira 2. Mugabo ikibazo kihari barashobora gudusaba imiti twese tuyigurira. Nk'uyu rero kubera ari umwana hariho amakatetere aba hari abakuze. Nk'ubu kubera iki abandi mbona umenga bakoresha hari ibintu by'imiti bagira, ariko nawe kubera iki bakoresha iyo katetere? None uyu bakoresha iyi katetere kubera wewe n'umwana. Ni ukuvuga barya abandi bagira ibintu by'amafistire barafata bagafatanya udutsi two ngaha bakamugira muri iyi mitsi. Rero kubera Christella ari akana gatoya udutsi twe tutari bwakomere bacamushiramo iyi katetere. Ni ukuvuga rero ni iyi katetere iragoye no kuronka, ntimaga tuyirondere nk'umuntu ashaka kuyidufasha hanze igacishika ngaha yazimvye. Nk'ubu twaka iriyo batubwiye ko ishaje, bariko batwaka miliyoni 2 kugira bashobore guhindura iyi yindi. No kuvuga iyi ngaha ni katetere niyo bamugirisha. Niyo bagisha mu kugira dialyse. Ni ukuvuga rero ubuye hariho 1.5 iba yashitse nkino n'amajana 5 yo kuyishiramwo. Usanga rero umaze umwaka ngaha n'uburyo buca butugora. Nk'ubu ariko batwaka amahera yo gusubiriza iyi katetere kugira bayirondeye bayigure. Amahera angana gute kugira ngo ugure? Uvuze ko ari miliyoni 2 bisaba kugira ngo iyo katetere ishoboke kuboneka, ishobora kumufasha. None ayironse byomufasha gute? Biramufasha kubera uye guma ashuha nta gahengwa aronka. No kuvuga iye kubera ishaje iramaze kuba infecte ngaha mu mubiri wiwe, igacituma aguma ashuha kandi na dialyse heza ngo yigire neza. No kuvuga rero Christella kugira aronke agahengwe basi uye nuko aba yagize dialyse. Rero urumva iyo katetere itabonetse ngo abandanye bamugira iyo dialyse ni ikibazo ku mwana. Ubuzima bw'umwana bashobora guca nakuvugana n'icihutirwa ubu nyene coshobora gukorwa nkora bakino kiganira agashaka gukora hihutirwa iyo katetere hamwe n'ikindi kintu gikenewe n'iki. Ego twe ikintu twasaba umuntu yoba bishoboye nk'umugira neza yoshobora kudufasha tukaronka iyo katetere, hama bishoboka hagize nk'umugira neza adufasha yoshobora kuronka akaza nko muri ivyo bigo akadufasha nk'uwo babazi naye canke nk'uwo bariyo yoba twumva akashobora kwakira umwana. Ko batubwiye umwana amaze gushika hanze yuko vyoroshe hanze, umwana we munsi y'imyaka 18 aronse ahashikira mu gihugu kiraheza kikamufasha kikamuvura. Ego turashobora kumuvugisha gato Christella? Christ, ndakuvugisha gato? Uravugisha? Utakubabaje? Mbabarira. Sorry. Reka ngerageze kuvuga. Ubabara? Oya. Umerewe gute? Wumva umeze gute? Inda niyivyimbye gose. Wumva ubabara hehe none? Ubabara hehe? Biranga ko ufungura kubera inda ivyimbye gose. Wewe nk'ubu unye ikintu wumva ukumbuye cane n'igiki? Ikintu umaze umwaka ngaha kwa muganga, imbere yuko uza ngaha kwa muganga wibuka wari umeze gute? Imbere yuko utangura kugwara basi n'igiki wibuka? N'igiki cakuryohera? Wakunda kugira iki? Wariga? Warabikunda kwiga? Hanyuma nk'ubunye nibakuvura ugakira wifuza kuzoba iki? Wifuza kuba umuganga? Kubera iki wifuza kuba umuganga none? Ukaza uravura abagwaye? None Christ, ikintu wumva ukumbuye cane n'igiki? Ikintu wumva ukumbuye cane nko kuba uvuga uti iki kintu ndacifuza cane Imana imfashije kigakunda kuba ari igiki? Nuko wafasha nkaja kwivuza nkiga. Wumva ukumbuye muhira? Birashika nko
iyo udasinziriye ni iki kintu nk'ubu dufate nk'umuntu yoba ashaka kuza kuraba ni nk'iki abana bose barafise ikintu baba bakunda wowe wumva ukunda iki wifuza ko umuntu yokuzanira nk'iki ni iki ushaka wumva ukumbuye nko gufungura urufungura ibyo ari byo byose nibikukunda gufungura none bigufasha ushobora kumva urariye uramerewe neza utupiriti hamwe n'iki n'iburete nibyo uba wumva ushaka gufungura sawa rero nizera neza yuko abantu bariko baratwumvira tuba dushobora kugufasha ugashobora kuronka ibyo wifuza sivyo none hama nzogaruka kukuraba warakize sivyo byose bizogenda neza urizera imana wewe urizera neza ko izogukiza wowe uja gusenga wewe bizogenda neza uzokira sivyo shashe imwe mvugana na mama mbere yuko turangiza ikiganiro nari nifuza kugira ikintu woshobora kubwira abantu batazi nk'indwara baba bababwira yuko vyoba biterwa n'iki nk'akamotera utera n'abantu akamo ugira ico woshobora kubabwira kirenze ivyo twaba tumaze kuvugana ni ukuvuga indwara y'amafyigo ni indwara ibabaza cyane ituma umuntu atagira apeti mwumvise ko mama wagira icyo ashaka nk'ubu nta kintu na kimwe yumva agomba gufungura ituma abantu basiba umutima ntagire na kimwe bagomba kurya yego mu bisanzwe indwara y'amafyigo nk'umwene twe dusanzwe tuyimenyereye yafata abantu bakuze kubera ngo akazi kenshi baba barakoze canke ibintu bibaremera baba canke inzoga nyinshi baba barariye baba baranyoye cyangwa asanga nyine n'abantu bakuze mu myaka ariko rero ubona Christella yagize ikibazo ari umwana muto ikintu kiba carayivuye ko baravuga ko iyo bari ibintu bibi iyo yaranyoye nk'ibintu by'ishano canke ikabanka mu malaria mare traité nivyo bikunda gushikira abana yego nk'umuvyeyi wowe sensation yiwawe nk'umuvyeyi yumva gute uba wumva umeze gute mu mutima ni ukuvuga rero kukwaza umwana nk'uyu wumva intonto n'umubabaro mu mutima ni ukuvuga n'umuryango byose biba bihagaze nta kintu gisubira gutera imbere urabona Christella yari umwana mukuru nanje asigaye utwana dutoya tuba dukeneye ababyeyi tuba dukeneye na mukuru wabo ubu nta muntu ariko araturaba atwitaho bica kiba ikibazo cyane mu muryango duca dusanga twese turiko turasubira inyuma ugasanga birabaye ingorane mu muryango papa wiwe nanavyitwaramo gute muri papa wiwe aragerageza ahageza mugabo urumva hariho ibintu usanga bimwe bimugora nawe adashobora gushika urabona ko urugo aba ari babiri umuntu umwe aba ari umwe nyene aragira mugabo hariho ibintu bimwe adashobora nibaze ko tworangiza ikiganiro mu kurangiza rero nanesha kusubira ugire icyo wabwira abantu babwire niba hari telefone ukoresha ubabwire niba bo gusanga he bakeneye kuza kukuraba ubibabwire kugira ngo tuce turangiza ikiganiro niba ataco nibagiye canke woshobora kongera ko muvyo niba nibagiye ego inimero ziwanje ni nomero 68 amajana 85 amajana 273 ego rero ni 668 ni limitere nasaba rero yuko nisaba abagira neza ko bodufasha kuko twe tubayeho nabi iyo miti dushaka kuyironka nk'izo miliyoni 2 z'umwana simbone aho nshobora kuzikura ni ukuvuga ubuye umwana ariko aramererwa nabi kubera atashobora kubandanya dialize neza kaca dusaba n'abantu bihebeye Imana basenga Imana ko bodufasha ku gisabisho kubera turaye ko Imana yodufasha natwe ubuzima bwasubira kubandanya nk'uko bwahora none nk'ubunye kubereka abandi bahora bagirira dialize birakunda ko bashaka gutambuka kubera iki Christella agatambuka kubera Christella yari umwana muto atanga ubu yari bwaronke atabasoza bakomeye umubiri bari bwashobore kuronka bica bituma rero aca asinzikara cyane kubera iyo ngwara ni ingwara ibabaza cyane rero n'umwana umva buri apeti abandi baragerageza ko bakuze ariko wewe kubera ari umwana biramucina kubera nabonye umenga no mu maguru araba baramuteruye
babitegura ni ukuvuga abandi mu bisanzwe ibintu babategeka kurya barya indya zumutse ni ukuvuga ibijumbo amateke n'imyumbati harimo n'ibiharage n'imiceri rero Christella kubera ari umwana ntabishobora aca akunda kurya utuntu tworoshe nk'utuji agafanta amata nico gituma rero tubona biguma byuzuye mu nda nuko rero umuntu wese yaravye kino kiganiro nibaza yuko abantu baraba ikiganiro surtout ndiko ndavuga kuri audience dufise murabizi yuko muri abantu bacu mwama mubikora neza ari abo nza mbona banyandikiye inbox bakadutelefona bakatubwira nibaza yuko umuntu yari mu bitaro akenera ibintu byinshi arakenera haryama arakenera musikere arakenera amashuka arakenera ibigoma arafise abandi bana arakenera ibyo kurya turakenera ivyo bintu binini nta muntu n'umwe ngaha atari concerne urashaka kuba utari muri ico gihugu udashaka gufasha urashaka kuba uri muri ngaha mu Burundi mugabo ugasimba nk'umunsi mukavuga uti reka ndabarabe ndabakurire muri rimwe ugashobora no kumuzanira niba ufise impuzu zarenze umwana canke zagize iki nibaza ko atakintu na kimwe nta bufasha na bumwe ngaha butemerewe gushika hanyuma ngatera akamo abantu baba bari hanze y'igihugu badukurikirana mushobora kuba mufise amafaranga kujya muhora mubigenza murabe navuga ngo Imana ibacemo ibavugiremo murabe gize uyu muvyeyi mumufashe kugira ngo umwana avugwe hanyuma tuzobone yuko ashobora gukira kandi agasubira kugira ubuzima bwiza yari yiga mu windwi yambwiye yuko yabaye mu wa gatatu bari baronse amanota ngahe Christ ça wari waronse 67% niyo wari waronse hanyuma mu windwi wari umaze gukora interrogation nari nkijayo niho wari ukijayo hama bica biranga bakumbuye ku ishuri none mbega cyane gose icigwa bakunda kwiga gusumba ibindi cari iki igifaransa baza kuzanira ibitabo urasoma bakuzanira igitabo wogisoma wovyo kuryohera ego sawa nuko mwavyumvise Christella arakeneye gusubira kuba ku ishuri arakeneye kugira ubuzima bwiza niba mwumvise niba mufise ibitabo by'abana muri primaire canke byo shaka kumufasha muzomuzanira zarasoma nuko rero turagushimiye mama Christella nakoze namwe ndabashimiye ndabashimiye cyane mwese muko muratwumviriza nuko Imana ibakoreremo hama imitima muze n'ubu hariho n'abandi bantu bagwariye ngasi Christella gusa nabo muzobarabe ego mukabe Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu